Mimi yamanye ikintu bita passion cinematographique. Twarigeze kuganira je akiri ku mugabo. Yego twaraganira muri telefone arambwira ati ndakunda ibintu vya filime n'ikintu kinambwira ati rero mugabo biravana n'ingene umugabo vyakira. Ico kibazo urumva cahabaye. Kandi ubona ko ariko arabikora urana ko ari passion yiwe ari misani yiwe kabisa. Cyane. Hagati ya Claude na Mimi ikibazo cahabaye. Claude yarakunze Mimi mugo Mimi ntigeze akunda Claude. Ico kibazo cahabaye. Rero hano rero babezi ne koma Mimi yagiye kwa Claude kandi atamukunda. Muri napo abagore la majority y'abagore bike 90% bagenda bavuga ahubwo ronde nibe nibanga abagopeje bavuga yuko swate yakubiswe swate umugabo ntamukwiriza ikintu sinzi ko cyumva nagiye gusanga ikintu cyo kiratuma abagore kenshi bata ingo icambere n'ubwiza nta mugore numwe ndabona yataye urugo mubi ni baki Madam urazi ko ari umugabo wigeze kumbwira yateye inda umugore wiwe akiri sugi yagiye kuvyara akiri sugi nako umugore wiwe umugore yagiye kuvyara akiri sugi nundi bagiye abagore bacumita abagabo la majority baba barangurirwa amabanga bubatse nabi bafite abagabo batazi kurangura amabanga bubatse hajya umukenyezi yarangura amabanga bubatse nabi kenshi n'umugabo yo mwici mugabo abagabo ndabakebure ufite umugore bataresha nokora bari mubi sino guhenda Hello bakunzi ya Gatech TV twagarutse na Gatech TV utaragira subscribe nyaragase ugire subscribe muri kumwe nanje Irene nkuko bisanzwe twagarutse kandi murabona ko turi kumwe n'umupapa mwiza n'umugabo mwiza byose hamwe birabirajaye ako hari umuntu yigeze kuvuga ati ngo kirazira kwitundi mugabo ko ari mwiza donc atari umugabo wiwawe nivyo yano umwijyo ibintu bihari umuntu ayivuga utabishe gusa si utabishe ni bon umeze neza rero jewe ndashima Imana kuko ndamaze iminsi mvyuka nsanga ameze neza nubwo ntaryamira ariko byose bimeze neza bibabi kweri si gusa no kumvyuka butaraca kenshi mvyuka butaraca kweri kuvyuka butaraca kubera akazi akazi kora bisaba uvyuka hakiri ko nikorera twiwanje bashaka ndadukora avant yuko ngenda ku kazi kabandi nire tuzi akora ibintu byinshi bigiye bitandukanye muri ivyo bintu byinshi ndakunda by the way kijya iganiro cyane arakunda gucumviriza kijya iganiro tubigenze gute nande kavuga ngo nibishira sona oya sha ibishira sona ko birigisha je byaranyigisha nabonye umenga benshi bacavuga ngo nibishira soni kumbure sinzira none wowe wiyumvira iki kweri kibiyumvira ko ari bishira soni apana je niyumvira nibaza ko ari ugusirimu kaguke kubera ko ndibuka ko kijya kigano tugikora twaravuga twarigisha abajene ikintu twashimika ko cyane ku bajene twabigisha uburyo gusambana ko ndi sukurangura amabanga yabubatse uhuza ibitsina bataragira ubugeni tukabaye insiguro yavyo hanyuma abandi rero benshi nabo baca bahungira mu byo kwisambanya nabo tukabaye inyigisho zavyo ico gihe vraiment abajene nabona je bari ku murongo ya nibaza yuko hariho ibice bitari bike mu bintu bijanye no guhamagara abajene gukora hariho byinshi biba byarakorewe muri kiganiro ikindi naco nibaza yuko abantu benshi bo barahombye mu ihagarikwa ryacu kandi nabo babigiye babitubwira hageze saa 7 y'ijoro gushika amasaha 10 y'agatondo twariko twigisha abantu uburyo bashobora kurangura amabanga bubatse neza ingene umugore ashobora kurangurirwa amabanga bubatse neza ko bibavako ku bagore nyene hanyuma n'abagabo nyene ashobora kuyarangura neza abantu baro barasimuka muri ivyo bintu mu nyuma rero no kuvuga ngo twagiriye nabi benshi nibaje bazana imiti bivuga ngo imiti ngo niyo kurangiza vuba imiti yo kugira nti or bakamenye ntibamenye uko ubwonko ari umuntu akora mu muntu agahita agakira benshi babibereye mu mitwe yabo rero no kuvuga yuko jewe bimaze guhagarara niho naciye ntangura kumva amakuru y'abantu bavuga yuko umugore yacumise umugabo yacumise umugore kubera iki kubera kutihangana ubundi bagiye abagore bacumita abagabo la majority baba barangurirwa amabanga bubatse nabi bafite abagabo batazi kurangura amabanga bubatse hajya umukenyezi yarangura amabanga bubatse nabi kenshi n'umugabo yo mwici cyangwa atasohoka hanze akavuga ati reka nigire hanze kuza hano n'abadasohoka kubera kumburiza nguvu zuba atanga ububoro nkazo gusohoka kiretse bajye usanga umengo nabihevye ugasanga nyene aratingiye ngaho umugabo muzana iborofa yo nagutabira bien sûr kubera ko mu bisanzwe ntaco mu mariyo ubusa n'igipopi kiri mu nzu igipopi cyo nikikuderanje mugabo urumva rega hari abagabo usanga urumva akaza kakwatsa mugabo yamara kukwatsa imisegonda 10 5 20 azamba biransi none gashawe wumva umuntu atabaje kukwica ko wa mugore nawe yakije hasinzira kandi acishwa n'umujinya yicwa n'ibintu aba rero karamutana ingwara ariko hari tukiri kuri ivyo hari abantu bavuga ati ugituma uca usanga bajya umugore iyo avuga ati ngo umugabo wanje peut-être ngo nankwirize aba
ari umugore yagendanye n'abantu benshi mu bujene bwiwe kavuga ati je nagendanye n'abantu benshi donc ndose umugabo atakora peut-être ivyo abandi bakoze usanga ariko ari dogera umugabo uko yaravyanditse Zekaria Stane for mama yaravyanditse aravuga yuko psychologiquement iyo umugore yagiye kubakana n'umugabo yahuye n'abagabo benshi bene iki gihe birashobora gushuka sanga wa mugabo birangiye ahubwo wa mugore asubiye kwibuka aba ex biwe kubera ko mu bahuye hari abamubwiye ati henge kugutwi abandi akamubwira ati duzitako abandi ati henge kuguru hari uba yarashoboye kumusoma neza hari uba yarashoboye gukora n'ibindi neza mugo gasho sanga wa mugabo wiwe kumbure yakuriye mu rushengere yakuriye ku karago yakuriye ku ruhimbi yakuriye ku rusago ivyo bintu ntavyaze n'umugabo basanga rero wewe icari kagenda akora aragiti madam urazi ko ari umugabo wigeze kumbwira yateye inda umugore wiwe akiri sugi yagiye kuvyara akiri sugi nako umugore wiwe umugore yagiye kuvyara akiri sugi acha bane telefone tereka tubigenze guti barariraguye bimeze gute ti umugore aje kuvyara ari sugi byagenze gute umugabo ndamubaza ati ni gute mugabo byagenze gute cyo urumva ngo umugore wanje ngo je ngo twagize ngo dutangure kubikora ngo acatangura kurira atangura kumbwira ngo nakoma induru ngo ndaraba kumwa niba barize umusheri ngo nca ndabiheba ngo hanyuma ngo mugabo ngo ibiva mwabana byari byamaze kuza ngo nca mpindiraho n'ikiganza nuko rero yasamye gushika rinda byara ntigeze asubira kweri bagenze gukoresha umukasi kugira ngo bigende neza apana bijya bya nyimba episiotomy numva nakikanga nizi oya bakasu n'umukasi yarabihombeyemo donc abantu usanga kenshi ibintu biriko biragora n'abagabo rega nico kimwe niyo umugabo agiye kubaka yarajyamanye n'abakobwa benshi kurangira na wenyene agiye donc akaja kubana n'umukobwa nawe atakinye izo nkino akenshi biza kurangira urumva itabaye match niri wa mugaca asohoka nico gituma na kenshi niyo abagabo kenshi agiye agatereta umukobwa asanga twa mukobwa akiri sugi ikimubuza kumuca inyuma aramuha ivyubahiro vyiwe mugabo ntibibuza kumuca inyuma kubera ko abakobwa b'amasugi hari ingeso bafise yo kudashaka no kwiga meme na teori avuga ati no ivyo ndavyiga kugira bimfashike aho ahubwo abayumva umengo n'amatwi yiwe yo niboreka biriko bandika mu Facebook mugabo ntacho bandika muri commentaire ngo nintuze ngo namasugi ni ijya bijya bandika ngo nibishegu ngo ibingo nibishegu benshi babari aramasugi mugabo babigezemwe rero ugasanga abagabo bariko barabacinyuma n'ingorana gusa n'abakobwa b'amasugi rega barashinyuma abagabo warubizi yuko ashobora kuja kuba kari sugi mugabo agacinyuma umugabo bigenze gute yaravuga ati cico nibikiye carakunze ni sawa ubu ntangorana uko namaze kugira umugabo wanje ubu naho nogenda hanze rero ntaho biba bihuriye byo no kuvuga ngo uza gucinyuma umugabo ngo abayajyamaye n'abagabo benshi akageso rero nibiva ku muryango wasanga ni karande y'umuryango yari imiryango ikunda igitsina ugiye no muri bibiliya biriyo bana nk'imiryango ya Dawidi nta numwe atakunda igitsina bahenda bajyamana bari bavukana urumva ko ari ibintu nyene ari byo gusengera gusenga ni kimwe hanyuma mugabo no kwiyumva mu mutima nikindi buje niyo yavuga ngo uja gusengera naho umupasiteri bamwe bagira ngo ugacugwa ntashobora gusengera ngo bikore atakwizira kuri muri wewe bivuga mbere kuri wewe donc ni wewe muri wewe ibanza guhera kuri wewe ukavyizera hanyuma ugasengera nayo yavuga ngo urumva ngo ndagwaye umutwaro ngo biki nibiki eka naba agenda usengere jewe ibi bintu bagusengera we nta muntu ufise wo kubwira Imana oya hariho umuntu ushobora kugenda kubwira Pascal ko ari umukozi w'Imana gati je hamwe no senga peut-être Imana ntiyonyumva wowe ko ari umukozi w'Imana gerageza usengere kugira ngo bino bintu bigende neza mbe urazi ko abakirisu benshi bejeje gusoma abakozi b'Imana bakino none kwa bon yo kwitwa umukozi w'Imana ukora ivyo bintu oya none abari umukozi w'Imana ya none utatu ko ari umukozi w'Imana oya rega hari ikintu mwe mudatandukanye kwitwa umukozi w'Imana no kugira ingabire y'ubukozi bw'Imana biratandukanye none je wewe nk'ubikorera shetani none ukorera Imana motive ngo nuko wasize utuntu za gucyanye ahubwo bari kuzanga bakakubona gwe je korera Imana none se n'ubyumva hari abantu usanga bakora n'ibitangaza agasengera abagwayi bagakira ugasanga arashobora kugira ibinabiriya kandi vire mukavuga ati umuntu ayemerewe n'Imana ugasanga nawe musambanyi wa mbere none Mose ntiyari umubesha Mose uzanye urofa yaca gutabira yaca gumomora agace ngenda guhamvye wenyene direct none Imana ntiyamutumye muntu uze cyane nikirage Dawidi umugore naho yaba umugore wandi yagufashe ntiyagusambanya mukavanako umugabo yazanye urofa yaca gutiwa direct none Imana yavuze ati ndishimira umutima wawe Dawidi yarasabye imbabazi Dawidi yarabonye ko yakoze amakosa nubwo ivyo yabigira kugira ko ndaza ndondera ico nyene wewe iyo mare ngo ngurumva ngo hari Imana icokwemera ivyo uvuga ngo maka ngo umukozi w'Imana bari wasenga donc nawe urashobora ugasaba imbabazi dabo ahubwo tumuvuga ati kugira ngo usenge Imana ikumve bisaba iki
birasaba yuko wiyeza wewe nyene ugasaba Imana imbabazi kuvyo wakoze hama ugaheza ukisengera nawe wewe ukihana ico kintu wewe wumva no kuvuga cyane mu mutima amugateye nta mukabwira umukozi w'Imana ati mfasha gusenga nivyo bita kwatura uhejeje no kwatura ugaca ugenda wera ugaca ubwira Imana hamika kwishura abantu benshi barikengera bazora nafise n'ingabire gusengera n'abantu bagwaye mugabo ugasanga ntavyo bashoboye kujya kuntu usanga wikengera ati je bintu navyo nokora je nageze kuja gusenga ahantu mu pastor arambwira ati bijyane uza gusengera urya muntu abamaze imigere bose ari pampa ndamusengera arakira mu imagine umugore yaragwaye aragira kure haraza abasenze bamwe bicegeza bo mu burago abandi baricegeza bo baraza mugabo bose ntarakimwe cyavuyemo muko ndumije igimara arambwira ati gusengera abandi gwa yakunaniye nije namusenge kandi ashiramira neza uwo munsi nyene tugaruke rero hari ikibazo ushaka kubaza ni ibintu biriko biraboneka muri no minsi aho usanga uno munsi hari abagore benshi bariko barata ingo zabo yego cyo twibaza none why biriko biraboneka muri kino gihe iki gihe je narakoze analize mpereye kuri gwanje mpereye kuri gwanje mpereye kuri aba bose ubona ba mimi abantu benshi mu bakinyi ba filime bo batwira bazitaye hafi nka bose barantunga vraiment analyste niko bimeze kandi analyze ndazihiri kandi burya ngo ubuza gutera ubereza arabwibanza cyane bisigura ngo rero no kuvuga yuko maze gukora analyze nagiye gukora nagikoza amezi 4 ndongera ko yandatatiwe verification nagiye gusanga ikintu cyo kiratuma abagore kenshi bata ingo icambere n'ubwiza nta mugore numwe ndabona yataye urugo mubi ni baki la majorité n'abagore bifresheri no kuvuga ikintu cyambere gihenda abakenyezi no kwiyumva ko ari beza kuvyiyumva hamwe n'ababahenda ngo uri mwiza umwe babiri batatu bane batanu batandatu 9 10 ati vraiment uri mwiza nahijya mbaga y'umugabo mwovana ko ntiwobura uku ibintu nawe uvyumva ico ni cyambere ubwiza hama ikigira kabiri kwikanga amafaranga no kuvuga ko muri bajya babahenda harimo baba amafaranga muri abo babaha amafaranga rero burya rero abakenyezi Bibiliya ivugira ko ari imbombovu muze kuntunga mwa abakenyezi mwireje kandi ntimuza kumbuza kuvuga vraiment nikomeze neko ariko kazi bo niwo muhamagara pana kazi ariko barakazi n'agahemba ko ndaze kandi muza kumpa hanyuma no kuvuga ayo mafaranga nayo rero abakenyezi benshi yaronse amafaranga iyo ari umugore w'igipfu nkuko Bibiliya bivuga bavuga ngo umugore w'ubwenge yubaka urugo rwiwe w'igipfu nabo karusambuza amako yiwenyene bisobanura ngo rero amaze kuba igipfu abonye amafaranga cyangwa kumengo ubuzima bwose arashobora kwitunga arashobora kwiyambika arashobora kwirisha arashobora kwirana iki n'iki amabezo yose arayishoboreye bene abaro kenshi arashobora gucagenda ngo yanka stress donc yanka kugabwa hanyuma ikigira gatatu njye ngo ndavuga n'ubupfu ba muri we ubufuro muri make n'ubujuju burenze ihaniro ubwo bupfu rero ahantu kenshi bukunda kubonekera mu kuntu yakuze mu ngeso ziwe reka nakwibira bangayire hariho abagore kenshi barondera ico bita inyenda muvano baba ndi bamupanze yabuze rero uburyo ashobora kuva mu rugo urumva agaca ko bitaro cerere ntagenda cerere atagize teza kurondera igituma basi bo mukubita ibintu meka ronda kubwire je nani itavye no muri enapo wa muntu muri enapo abagore la majority y'abagore bice 90 kwijana bagenda bavuga aho ronde nibe nibanga abagopeje bavuga yuko swate yakubiswe swate umugabo ntamukwiriza ikintu sinzi ko cyumva ubu baratoye akantu je hari urubanza bantumiyemwo gumugore bari bafashe agiye gusambana cyangwa ati none madamu we nawe uvuga kwiki ngo je sindi mushiki wiwe ngo amenye ko nawe mushiki arataka amarindwi zibiri kwezi kose jewe nkaramukora ko ngo ndiruhi ubundi mwanya wose ngo ndiruhi je nace mpaguruka ndabasomera ijambo ry'Imana riri mu bikoro into bambere igice cy'indwi ku murongo wa 1 gushika ku 5 umugabo ahibikwiye umugore n'umugore abigenza ati none gasha ivyo uri kuko Bibiliya ivuga ati umubiri w'umugabo ugabwa n'umugore wiwe ko umugore nawe kagabwa n'umugabo wiwe none nukuvuga yuko none atawumuhaye acagirana sindiko nabamagara ngo mugende gucana inyuma baci bagenda gucana inyuma mugabo genda muve muri ibi bintu byo kuvuga ngo nibishira soni musubire mu nyigisho mwige mumenye mbega barangura amabanga yabubatse gute udurabira majority n'abandi abara majority benshi bahengera umugabo atangwe gutera imbere bagaca biruka ro umuntu nzenga tugabure none mwamara ndikiziga ndakurahiye none mwarasinye ugira ngo umva mwarasinye ugenda utwaye agasakoshi karimo mwintuze mw'ivyahi gatanu none ndiga wamubanze kubumwe donc umaze kubumwe bisobanura yuko ikizoba donc ikintu kikazoba
abagabo ndabibiri banga rero uno munsi leta irabemera yuko umugore mubana ivyo waronde bikaba ivyiwawe ivyo waronde bikaba ivyiwe imbere yuko mubana mukazosangira ivyo mwatanguranye ye birashoboka ngaho iwacu oya yo hariho n'umutamaro kugira mariage bye yo uwo mukobwa yatwaga kubwa kakira kaje natwa dukobwa twiriko kuri babatama yo ageze ati murumva rero ivyo twasinye nibi mutama ati sawa umukobwa ati okay tugiye kurondera sibon akandikisha dije iki niki ibi nivyi wanje muri makene bari gwera we nivyo abana yari yaravyaye oya irarapfakaye naho cigiye ngo urumva ngo yahora ngo ngiye ngwe igitanda bisawa n'amashuka y'umuhisi ni bon ariko ibindi ni gwawe nawe ni gwi okay cyo tugaruka kuri iki kino kibazo gatoya kiriko kiraba muri no minsi cy'umwigeme wacu ndibazira muzi mibimi haye donc ari n'umugore sumu mwigeme mwigeme naco giziguwa mwigeme wari umuntu yacikiye donc yigemuye bivuye mu kwigemura umwigeme umukobwa sawa aba yarakobwa bazokobwa okay numugore numugore ari uko biravugwa ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye yashaka kuganza umugabo gashaka kuja muri binabiriya kuri wowe ubifata gute ubibona gute mba bijya sivyo je sinza guhava mvuga ngo Claude n'umuntu mubi canke mbwe ngo Mimi n'umuntu mubi hagati ya Claude na Mimi ikibazo cyahabaye Claude yarakunze Mimi mugo Mimi ntigeza kunda Claude nico kibazo cyahabaye rero hano rero babese ne koma Mimi yagiye kwa Claude kandi atamukunda oya Claude erega burya ubisanze Claude arakijijwe je ntiturabona amaso mu yandi mugo murananariza kenshi kintu ibintu ariko aravuga kuva kera bigitango hanyuma no kuvuga yuko ugiye kuraba ivy'uyu mugabo ariko aravuga birumvikana ko yarakunze ujya mukobwa cyane dimwe iri story iyo yagiye guhera urumva ko yagiye guhera ikiganda hariya ko bami donc yagiye yavuye ku wundi mugabo yitwa Musa gucyonya hanyuma rero no kuvuga aja mu ibarabara amaze kuja mu ibarabara Claude amutora nk'umuntu akijijwe hanyuma agenda kumufasha kugira ngo donc ni nk'umuntu yafashije iki kintu nagomba no kugihanura abagabo bakunda kuriha ngo bariko barihira amashuri abakobwa nta mukobwa no rihishwe n'umusatsi turagira neza ya kugira neza ni sawa urumva ndakurihira mvuga ati yego ni bon mugapana ngo ndakurihira hanyuma ngo niwe zishiro nshaka gutwara urukundo rukuce rugutwari wiwe none urugutwari wiwe nawe atagwafise ega ingone dufise no munsi turaje gukunda abantu mugondi badukunde je ndo kwinginga kwere ngo urumva ndagukunze nawe ntunkunde nyimba ura amafaranga no kuvuga rero yuko uyu mugore bamaze kumutora ngo bamufashe no kuvuga ko icyabaye Claude nawe urumva ko ari umusore nawe yapanze kubaka mugararaba umwana nafashije iki niki atwagwa n'ama emotion niyo rero Claude yakoze amaze gutwagwa n'ama emotion rero baza kubana nk'umugabo n'umugore wewe rero no kuvuga ko Claude mu mutwe yo kugira ngo ashobore gusettinga ko ari umugore wiwe biragora biraza kugora biza kugora kubera ko wewe aguma abona ko ari wa mwana yafashe donc umwana ugufasha umushira ko pression nka ari umwana wawe acagumiza arabona ko akunda abavyeyi nkuno muzi nk'ubu mama jamara ko ngira igipeti iwiyo ntamenye ko ndigisature mu mwaka uzageza kuri imyaka 40 no kuvuga rero yuko uku kuguma abona ko mengo n'umwana biza kugaruka kuri Claude kuko wa mukobwa ntaza kuvyemera kubera ko amwubashe aza kuvyemera kubera ko yihanganye ubwo muri we nawe Mimi acagira akantu ko kumva ko yiganzuye ubu nije ndi mabuja aho sindi umwana ndi mabuja urumve iyo difference ihari iyi difference iza gutuma rero Claude aza kugwa muri esheki wa undi kubera ko yashatse kwiganzura apana kumuganza mugabo nawe akavyanka kubera ko iyo uzurawe nk'ubu umuntu agushira ko pression dufate nk'ubu boss wanyu bibaza ko mutegeko yose abaha muyakira ko kubera ko muyakunze oya tuyakira kubera ko ari boss voilà mugabo ikibazo gihari nk'ubu nyamuvuze muti uburoje nduva ko kwiganzura rimwe navuga byaba abagore baronse amafaranga cyangwa bati Jesse nshaka kugenda munsi y'amategeko y'umugabo uronse nk'uba amafaranga nawe ukumva woba boss mu kugenda ntunabusezera nisura ko yanokugirana neza rero kuvuga ko Mimi yamanye ikintu bita passion cinématographique twarigeze kuganira je akiri ku mugabo cyeko twaraganira muri telefone arambwa ati ndakunda ibintu vya filme n'ikindi nambwa ati rero umugabo biravana n'ingene umugabo vyakira ico kibazo urumva cahabaye kandi ubona ko ariko arabikora urana ko ari passion yiwe ari misani yiwe kabisa cyane no kuvuga iki rero iyi erero yahabaye ico no ncangira ko je n'impanuro Claude yakire uko biri kose Claude yiyakire hanyuma Mimi amureke
abandanye ivyiwe ikibazo ruza kugira rero nk'ubu abagabo usanga kenshi iyo batandukanye n'abagore abagabo baba bashaka kwemeza abagore hanyuma abagore nabo bagashaka gukomesha abagabo urumva difference gukomesha abagabo ngo bashaka abo bireka nk'abagabo bo kugira umugabo ukomesha igaba benshi babarara ngo mundi abagabo ujya babavanye n'abagore ubwa mbere kenshi babara abana beza kubera abayanka gusubira guseba bwa kabiri siti yafise nk'urukundo hanyuma abagore nabo cyo bahanura ko ibintu bavuga ngo bagomba gukomesha abagabo ibintu byinshi bagira bibagarukako kuko ari ibintu ugira ugasanga nk'ubu ejo canke hirya yejo yego warasezeye ni bomb ngo naho ntaco bikumarira uri kuratakaza umwanya wawe ubusa hagiye mugabo ejo bishobora kugusaba ko usubira mu rugo mugo nyimba arakomesheje umugabo kumbura ukajana muri piscine n'abandi bagabo ukajana ngo muri gym n'abandi bagabo hari n'abafatana bakajana indimi mwibarabara umengo barasaze urumva cyangwa ugasanga ibintu akora ngo ariko ngo ayimeza ngo ariko ngo arakomesha umugabo oya nta abagabo umugabo akoma bari kanyange na wene ariko hari ikintu wavuze ati cha Claude na Mimi donc yashaka kumera nk'udashaka kuganzwa n'urya mugabo wiwe oya ahubwo yashatse kwiganzura kubera ko passion yiwe ntaho yari nibaza ko Claude nabagabo bakashobora kwemerera umugore we kwaje gukina mu film ibi byo birabona ko Chimamanda amaze imisi yivugira ngo abakobwa bose ngo muri sinema ngo ni ndaya gusa yego Chimamanda ariko guca mamanza nawe nyine mugabo rero abagabo benshi bacu bagira ubwoba ubundi umugabo wese akunda umugore wiwe umugabo wese afite umugore wiwe afite umutima cyane kandi gufuwa ko umugabo ujya ntavibaza ngo ni bibi uri nk'uburi umugore ukicara ngaha umugabo ntako baje ngo merewe gute ushaka abonye uri kumwe n'amagaka akora umengo uri akakuraba nibisanzwe biragusha mugabo abagabo ndabakebure ufite umugore bataresha nukora bari mu bisi no guhenda yewe umugore mwiza arareshwa donc ufite umugore atareshwa we ngaho ntacyo ufise batamuresha numva ufise niwe ntubona umugabo ashobora gusanga muri telefone yiwe hari umugabo yandikiye ngo uwundi mugabo yandikiye umugore wiwe cyangwa umusore yandikiye umugore wiwe ahubwo uko kuvuga ati bwa ndi ndakaze bizide mu gihugu rikaze sana uko uca umutamwe nk'akavinyu uti buri inwera shawe bo sinabwo garuka ku kibazo narashaka kubaza est-ce que ko Mimi yaramaze gutwarana n'uwo mugabo nta kuntu yari kucavuga ati okay nimba umugabo wanje adashaka yuko nja muri bino bintu nta kuntu no bireka kugira ngo shobore kuba ku rugo nakubajije boro kamahera kuguma kwa kakazi wewe hariyo passion yanje makaguma sawa reka tubihe umukama Imana izo yakoronshe menshi ujya uronka amafaranga yo gukora business uza kurangura Dubai urongura Italy ukarangura he ariyo passion yanje no kaguma ukava mu Butaliyani uza kukazi ngaho ariyo passion yanje no kaguma passion y'umuntu n'amafaranga cyane ntimuzoze murabe oya erega kuronka amafaranga nico bisobanurwa yuko niba kwirukana Irene ntacyo bitwaye oya ntibashaka kunyirukana reka tubaze muri commentaire ubu yoronka amafaranga uja kurangura Dubai Kenya yoguma ngahanya inyuma ya kamera kwiri zuba ari mu mena Ndasobanura yuko yarose amafaranga atavuga ati urugore kandi agwihotse reka turamutse boss wa Yagatech TV nawe yuwahwe ni umuntu w'umugabo kakoresha abakobwa beza Okay. So turangiza ko nizuba ari. Jewe ntabwo bamfise. Oya nimba musa kandi kazi muja ko mugire mugende je mbura amasaha 8. Ibyo byose cyane shabimbwiye. Ntazuba ari inkanga ntazuba ari gukanga. Aya masaha tugeze mu jewe na masaha yo kuruhuka nahejije akazi. Donc nizuba ntacyo rikugira wewe. Izuba. Akajamo kamwe canke tubiri kugira ngo. Mbe nakwangwa na deception ukangwa n'izuba. Deception igiri gukanga. Deception. Jena vuze ko abantu bateza umuntu wese ateza ku deceive. Awe nta mutima ufise rero dakanga na deception. Jewe ndawufise gusa uragumye. Uragumye biratahuritse. Akajambo kamwe canke tubiri dusezera abantu Yagatech. Nukuvuga icambere cyo nagomba mpere kuba ndakunda abajene cyane. Yego ndakunda abajene. Ico nagomba kubasaba abajene ntibagira ubwoba bw'ibyo bariko barabona mu ngo uno munsi ko benshi numva bambwira ngo none gashe ngo turongore kugire. Ngo turabihe. Afite umugore w'umubaya wa mbere abaho très méchante, très dire même. Nukuvuga yuko wewe ivyo yakora bwa Bugesera yakorera umugabo abajene bakamaza ati none ga Mutama Socrate turongore kwere canke tuvyihorere ati ni murongore abantu b'Imana kubera ko urugo arakajuru gato nimwagwa ku mugore ameze neza muzogira akajuru gato nimwagwa ku meze nabi naho nyine ntaromba ruzo barurimwo muzoca mwibira filozofe nka Socrate na Renine hanyuma no kuvuga yuko ntibagira ubwoba bakunde kabisa barugwemwo hanyuma ubonye urukundo ruprofite nibaza kumuresha Irene ukabona akubwiye ati ego ndavyemeye
mubebeze ja muri piscine muje muri gym muje muri sport mwiruke ujya ko kwabasaze mwibarabara ntaje mushisha abantu kubera ko ejo nimwe abashisha batarabaroga bizaba biryoshe kandi rero urumva ko ni mwanya nyine umuntu ashobora kumara kandi kubaka n'ikintu ciza kubaka n'ikintu ciza ubuzima bw'umusore n'ubw'umugabo sico kimwe uko byo bakose n'ibyanka baragiye yo ni fresh aba bahenda nabo ngurumva ngo je ngo nta muntu ngo no hano ngo kuja kubaka ko batavayo uzoza gwena ngo amerewe nabi ngo arifise stress zo mu rugo mubwiye ati vayo bariko barabahenda abashaka ko baratinya ngo twebwe ntimutinye ibintu byo kurongora ni fresh kandi ntugire ubwoba ngo urumva ngo amafaranga ngo ibintu by'umwo byarazimbye no tubibamwe uko nyene kujya niko nawe nazoja abakobwa namwe rero mwigenga ubuntu kubera ko mu bisanzwe abahungu ikintu kibatera ubwoba sivyo bariko ko barabana mu ngo baratega ubwoba n'ingeso babona abakobwa bakora afise abantu bose umengo idiri bari ngo gusambana mwabagore mwe ntumva kandi kose gakomye ngo naenda akandi kose gakomye ngo ndagiye genda bukibuki ubundi byose biba hagati y'abagabo n'abagore no kuvuga ngo ni shetani ibigomba kubatesha umwanya kubera kwizi yuko umuntu amaze kubaka iminsi mikuru 3 hajyaga yire no kuvuka mariage no kurongora bijya bavuga vya mariage sivyo